bagutoye sida. Hello bakunzi ba STV murabomeze neza naronsa kana kagira kabiri rero arapima ngaho ku ngo gipima ngimetero ngo milimetero 26 ngo na urundi ruhande ngo 51 acambwira ngo bacita kyste endometrique haje muganga ne kurongora cyo kwipimisha sida urabizi ni obligatoire cyo kwipimisha sida rero batoye bona ko bagenda barira bataba uje wese afite ibiro byinshi bica bikoroka mbona ubwa mbere yagiye kwivuza mama wanje ariko gufa aha mataravuga tuti ko mama agiye agenda upimisha urabe igituma akambwira yu akazarira nari mu nzu mvuye ku kazi mbona jarira ndagati mana yanje kiremereye numva naho twohura umengano yiheka oheka imana ndiremereye cyane wogerageza ntaje sanogerageza abantu bose ngo batoye sida ngo bataha bararira arambwira ati ngo ni ikintu kivyimba ngo munda ngira ruhande ngo yigitereka bari game na gusi ndimi kuvuga mu ndimi umba ni kuvuga nyene si kuvugishwa kidashoboka ni kuvugishwa kuvugisha ukumva ko hari umuntu akuvugisha nija mu ndimi twu STV every story matters. Hello bakunzi ba STV murabomeze neza naronsa kana kagira kabiri rero nkuko bibona turi mu bitaro aho benshi bita kuri Hope aho twatembereye ku muvyeyi yaraho bashe umuvyeyi rero oraninya kumuvumbura ntibamfunge ariko yewe turi kumwe nawe kandi birazogenda bien ariko rero kubera je ndi kimena banga byose ndabivuga byose nibyo yashe nibyo nzi byose ndavuga nkuko mubizi STV rimwe mu mateleviziyo ifise abafana benshi bari mu bihugu bitandukanye abayitwa ba diaspora abari muri hari Buraya y'abarabu nayo niyo murayizi barakunze kuba bariyo benshi badukurikirana kandi badukunda cyane nkuko mubizi turabakunda natwe tukabashimira uyu mwana rero yitwa Kansome nubwo ari wanje kujya amazina rangora ni Sabimana Ritum Roem ibaza sinihenze kweli yavutse itariki 18 uyu mwana rero afite amateka adasanzwe kandi twifuza ko nawe niyakura Imana imufashije kamworohereza ibihe byose azokurikirana nawe kino kiganiro amenye amwe mu mateka yamuranze ndetse n'abavyeyi biwe rero uyu munsi ndizera yuko mugiye kuronka ikiganiro ciza gikora ku mitima y'abantu benshi na cyane cyane kiri mu gushima kuri bimwe na biriya byari nk'ibitangaza ariko bigenda ubwo mburire mwana oya sindakuvuze naberega nkuko mubibona rero uyu ari ku ruhande n'umuvyeyi wiwe mama wiwe uyu wundi tuberetse no mu papa wiwe ujya wundi nawe munyokuru wiwe ko je sindavyemera neza yuko akiri muto nkawe ndabarera ikaze nkuko mubizi mwama mudushikira mfasha utangurane nanci kiganiro uzi kumbasha kumenya byinshi bigiye bitandukanye kugira ngo ibintu bigende fresh nkuko rero mubibona tugomba kuyaga n'umuvyeyi yibarutse Sabimana mbanga bashaye dina sinagibagiye Sabimana Rechtum kama Rohem murabazungu ni sawa muvyeyi yego ni sawa uragakira murakoze turabugiriye foro nk'abandi mu myaka 3 no kwakwanya kwa kandi usanga ubishaka cyane jewe no bandakuzi ariko nubundi n'izina mama yakwise ntaryonze hajya amazina y'abavyeyi naya amazina y'abavyeyi yose ni Ndoaizwe Merine izina ry'ubusani mama Rechtum Roem iyo ni ry'ubusani Wizikati izina ry'icyarabu sinajya mfise ije ngeze ashara ahantu hari amazina barayabita nimba ari Rahma Shohlaha Shumleta wanyita Manari iri tsina ryanje yarabagora bacanyita Manari nico ni cyarabu ari oya sinzi icyo bisigura sinzi kubyo babikura ndamutsa mu cyarabu twumva apana bijya bya wasalamu alaykum tundi kandi kantu wibuka kefer hada
Isura meze neza. wamuzingura umutamu kamukubita kamuhabura nyene mu rundi rurimi. Umaze imyaka ingahe? Umwaka umwe gusa. Nimba wari ugiye gutembera aho turaza kubimenya byose hariya nta kontra y'umwaka umwe hari. Ayiwa. Byagenze gute rero? Narabishatse gusa kugira ntahe gusa narabuze umuvyeyi cangira igikomere ku mutima cyabona umenga ibintu byose mika canke byo byose umenga nibisanzwe ko umuvyeyi nari nasanzwe nambutse naramukunda cyane numva umenga notaha. Ariko imbere y'uko ugenda mu buzima busanzwe nta kindi kibazo wari ufise? Nta na kimwe. Ariko uri mariyeho cyane cyane ciye mu mategeko giseri imbere y'Imana n'imbere ya leta. iyo uvuga utari marira cyangwa ikiganiro nkaca nta kubera iki kameme igaho uri umuntu akomeye cyane. Niwe muntu wenyine ukora kontra y'umwaka umwe muri biriya bihugu abandi nabo ndabona kandi n'abatekinitse birakunda baravyemera. Ariko uragarutse wari ufise umwana umwe n'umugabo n'umwe canke hari uwa kabiri? Nta bagabo babiri babaho. Ntibabaho? Ntabwo urabona biyongera? Yes, ndababona n'umwe barumvise. Wari ufise umugabo umwe n'umwana umwe. Hariho umuntu ashobora kuba afise umwana umwe akakwiza n'imyaka 7-8 akumva ko aryoherewe kumukurikiza atevye. Uwo mwana wawe afise imyaka ingahe umukurikije no munsi? Niko wavyifuza? Niko byatezwa kugenda byagenze gute? Je narifise umwana umwe nkigenda kandi ngarutse sanga kandi aracari umwe. Ndamukurikije no munsi agomba kuza imyaka 5 iburamwo amezi ariko ntiduharura ivyo vy'amezi ni kuvuga kwije imyaka 5. Siko navyifuza ko nifuza cyane kuvyara abana benshi. Abanga nka 12 bikunze. Ruwa kera 12 kuri ofisi parcelle 12 ushaka kuvyara abana 12? Oya si kuvuga iparcelle. Abantu musenga murakunda kuvyara mukurondoka. Oya niko yatwe iwabo n'umugabo wanje ni bakeyi ni babiri. Iwacu ndamandi jenyene. Ariko turafise n'abandi Imana yaduhezagije tubana urumva gusa tubu turi batatu. Ariko munda ya mama ndi jenyene numva ariyo mpamvu nashaka kubwira tuvyare benshi umuryango wiyongeye guke tube benshi. Biranga Biranga kandi ikizere kirekire ko bizokuzobishika nubwo bigishoboka ariko umengo biragoye kuronka abana 10 na aho bigeze umenga biragoye. Ariko hamwe n'Imana nta kidashoboka aho tubona mvyayindwi kwindi turu ikurikira legitum gaca mvyarindwi cyari basohoka mu nda arindwi. Ego reka nturemera Imana. Oya indwi haraho uravyo none yumvise ba batandatu habanze kuboneka baze kumwe umva hamaze kuboneka batandatu egare ko n'indwi bikunda 8 canke 10. Ko nta numwe aremera Imana. Rero turi ku isi tubaye twigiye hamwe kwanza ibyo ku isi nabyo sivyo cyo dushika ku Mana neza na neza mu nyuma. Mu makuru mfise bisa n'ivyari byanse wari waratakaje icizere yuko uzoronka n'umwana agira kabiri. Byagenze gute? Habaye ikibazo nyabaki cyane cyane abantu bumve ko hari abantu bariho canke hari Imana iriho kugira ngo ikore ikijya nyene umuntu yabona ko kidashoboka. Byagenze gute kugira uronke message ikubuza kwibaruka umwana agira kabiri? Byavuye kuki? Hari ikibazo nyabaki kubera iki byashitse no munsi umwana araboneka? Murakoze cyane. Ukuntu byagenze mu 2021 naratwaye inda. Maze gutwara inda iravayo giturumbuka ntazi impamvu nyene nibaza ati nibijya bisanzwe by'umuntu uwo ari we wese. Bimaze kugenda uko ndaguma ngaho ndaja ku bitaro baramvura imicafu barayikurayo inda ivuye bicaho barampa miti nkuko bisanzwe bakurikirana abandi ndataha ndashika muhira. Ariko ndaguma ngaho umwaka wose
uwo mwaka hari mu kwa gatandatu urumva uwo mwaka wa 2020 wose ucurahera gusa ngumana ububabare mu nda sinashira mu mutwe ko cuba ari kibazo cuba kiri mu nda ariko ngumana ububabare mu nda budahera mvuga ati bizohera hama kujya umuntu ashobora indishura kuvayo hamaheze imisi agatwara iyindi nibisanzwe amva harera amezi atandatu canda nguma mbabara mu nda niho naca mpitamwa kuja kwa muganga nagiye kwa muganga mu Kamenge kwimurikisha mu nda ivyo benshi bita ngo ecography ishitseyo muganga aramurika urazi kirundi ako kantu niko kwimurikisha mu nda niyo ecography asha nubwo bari kundoga ntaco nari gutawu akorenda gafashe amaze kumurika hari mu kwa mbere niho yacampereza izi nyishu acarambwira ngo gwaye ikintu mu nda arapima ngaho ku ngo gipima ngimetero ngo milimetero 26 ngo na urundi ruhande ngo 51 acambwira ngo bakita kyste endometrique gusa sinamusiguza birebire ko yaciye anyandikira imiti ngo nja kugura ngo ati muganga yarinze abona ingwara acha kwandikira imiti bijanye urumva biba biheze ndataha shitse muhira nyine ndakomeza gufata ya miti ariko numva nta gihinduka nca ndahitamo kandi gusubirayo kwa muganga naho nsubiyeyo hari nsubira mu kwa gatatu barasura kandi baramurika bamaze kumurika kandi barampereza naho nyine indi resita ya kabiri iyindi nyishu igira kabiri naho nyine acarambwira yuko yatoye arambwira ko yatoye iyo kyste endometriose nyene ipima santimetero 3 urundi ruhande 2 gusa cengira amatsiko yo kumubaza kuko wa mbere yarampimye ambwira uko nyene sinigeze ndamubaza ko yari yanyandikiye imiti ca ndamubaza none muganga ico kintu kyste endometrique ni giki niho rero urumva ryari rigize kabiri ndacumva niho rero yacansigurira carambwira ati ngo ni ikintu kivyimba ngo munda ngira ruhande ngo yigitereka navuga ati je rero kumbe ngenda n'ibintu bivyimbye mu nda ntabizi ndavuga none barabivura bigahera acarambwira ati umuti wa mbere barakubaga numva ubwoba ngo ati bambage jewe kuri ico kintu gusa bambage umuti wa kabiri tuguha ni ititi za turaguhereza burindwi naho nyene ngo ntikunze kuboneka ngo ufata ugugwa ibihumbi amajana 264 kundwi kuva umunsi utanguriye kubifatira kurumva kirandwi buri 264,000 abari ugenda utwaye n'ibihumbi amajana 9 na urumva ukayifata amezi atandatu nayo nyine amezi atandatu aheze nzosura kuvyara umutima wose urumva ko muri jenshi abana 12 ariko mfashe iyo miti nzosura kuvyara umutima kwa niko bwa mudavuga ati none bambaze naho arambwira ati bakubaze naho nyene birashobora kudahera canke ugasanga kubera ngo kiri ruhande y'igitereko kirakomeretse ndavuga mana yanje nako ndumva neza ndataka dishizere muri jewe kata kintu nako bitazosaba gukunda ngende ndere umwana afise muri jewe nyene ndataka ivyizigiro birahera niho naturangura kurondera hirya no hino aho bashobora kugira nte kubivura ariko ntivyakunda maze inyuma imbere yaho gatoya pardon iyo miti warayinyoye yose amezi atandatu oyo ntivye kandi yari yambwiye yuko uyinaho yinwa uzosama nta nakimwe izokumarira urumva naciye manzi ndareka ndagira ibiharuro ngo ati none izo miliyoni zose z'amezi atandatu nta nakimwe zizomarira gusa mugabo ngaharura ububabare mfise nkabona umenga notuma mfata iyo miti hama bikagenda uko gusa natashe mbabaye nafashe ni umumotari yanshikanye muhira twari twavuganye ko aza kuntwara kuri 1500 yaciye ambwira ngo ko nagenda arira cyambwira ati ngo he ngo ndabona ko babaye ngo kandi uremvye ngo ndaza kugukura ko ngo amajana 5 sinamwishuye ko twari twavuganye sinamwishuye naramuhaye amahera gusa
ndagenda nyene nashitse muhira ndira natuntuye umutima ati mama 12 kweri ngo ngumane kamwe tibirahomvye nta kundi nyene nshitse muhira nashikiye njyama barambaza umutwara arambaza nibiki kutavuga ndavuga ati ntivyoroshe mbwira nibiki ashana none kutavuga konze bagutoye sida abantu yazi ko kanyanya ngo abatu bisubireho we yabanje icyambere yumviye sida ati basi turapfuye ngo abantu bose ngo batoye sida ngo bataha bararira ngo bagutoye sida ndamubwira oya si sida none nibiki ndamubwira ati jewe nibigikunda sinanamubwiye nivyo bambwiye namubwiye ati nibigikunda ko ndosura kuvyara tegedrodera abana handi uruhusha ati ndaruguha tibazare nzobarera atera numa ajira hasi ngo nivyo none byaje bikuriza ndabubwira yego nivyo nyene byaje bindiza kuko narajugumiye ndumva ubwoba mubiri wose ndavuga ati mana nta kundi kuko kubera nanje numva nubwo ko nayisanzwe nzi yuko no mugabo wanje ashaka nawe nyene abana reka ndamuru ushakira kare agenda afyature ku ruhande asanzanira ndabarera ubusho ukomeye urutanga sinzi uzobuzi nayo narutanze ubu byahomvye ntukirutanga ubyarahombye yabaye tumubaze neza ingene kwanza yiyumvira ivya sida mutama gute sawa jewe ndakuzi kanini ariko ikibazo ca mbere nza kukubaza imbere yuko umbwira shaka ndazi ko bamba tugiye uvuka mu bana babiri papa wawe na mama baracariho oya barapfuye papa yapfuye 97 mama apfuye ejo bundi muri 2021 amazina wahawe n'abavyeyi Nisabimana nigeze njya abavyeyi Ronaldo nijya kwishure ambassadeur nijya mu kazi k'Imana na Yera yego amazina yo MC banyita ko mama concert situ ya ma gospel ni ambassadeur Yera okay Sabimana niryo zina wahawe n'abavyeyi naryo zina rya mbere wahawe kuvuvuka utewe iteka yo kubona isi y'Imana ariko ikibazo ca mbere ngomba kubaza bavuze izina andi wewe utahura iki umunzi gute uri umukozi w'Imana bisigura yuko umukozi w'Imana aririnda kubesha ari gisuma wevuga yana uko ari andi ndamuzi bwa mbere nk'umu MC nivyo kandi nk'umuvumbuzi n'umuvumbuzi ndakunda kuraba rya TV yanyu ASTV sinzona yivuze neza ndakunda kuyiraba nkabona ngene byo mvumbura abantu ikindi naco ndakunda amasatsi yawe kenshi nakunda gushaka kutuntu basanga sivyo bisa ngo wapfuye ndashaka kugandara kumusanga urakomeye yego nivyo navuga ko ndakuzi ko ikindi nuko ngo ushaka umusore umupapa w'umwana umwe sinziriye ko baca bamwita gute mugana mugore ufise yandi umusore bisigura umuntu ataravyaranagira umusore umuntu atarakora amabana mpuzabitsina niwe musore arayakoze kangahe yandi atamugore akoze rimwe turavyara ryari sanganya ntaco ryari sanganya vraiment no bambeshe arabiteguye okay nije ndakuzi ko hanze ko umusumba umugabo uri umuvyeyi nturi umugabo umuvyeyi wiwe ndi umuvyeyi nturi umugabo rero cyo ntarinzi okay ariko icyumviro cyo kumva ko bakubwiye yuko batazosubira kuvyara tigenda urondera abandi bana ndasavye kubera ko acibumvira mugira wa sida ko royo bagwara ubwa mbere yagiye kwivuza mama wanje ariko gufa aha turavuga tuti ko mama agiye uburyo bukaba buhari buke gana upimisha urabe igituma gumu baramunda kuko umugara babara murakuza azi ko hari bidakunda byinshi yaba baramunda utari muri shababe
ucujinyika ucujinyitse nyene arakawuka rero aje akambwira yuko akazarira nari mu nzu mvuye ku kazi mbona jarira ndavuga ati mana yanje nibiki kujurira mose ari menshi ibicuranura ibiki ndagati ko nzi ko abantu benshi kuko muraje kwa muganga reko urangora aje kwipimisha sida urabizi ni obligatoire aje kwipimisha sida rero batoye bona ko bagenda barira bataba uje wese afite ibiro byinshi bishabikoroka mbona ni ingwara muzindi ingwara bien sûr kandi ingwara bashaka babaza imusizi n'ingwara zibabaza gusumba mugabo ni ingwara abantu bakiriye kumengo ni giteye ubwoba yego sino vraiment ingwara zisumba kiragoye kukwakira ni nyinshi zisumba za cancer za diabete zose imitima ibitigo byose biri hejuru za hari ingwara bita zona ni ingwara ituma inyama zibora zigakoragurika wanashima ni ingwara yaragwa nubwo ntaranamenya neza urumva kwiruta sida irayisumba cyane kuko urumva ko imiti yayo irateye ubwoba kandi ni ingwara deja ituma ucugumba naho cyo kuri Google ukaraba birateye ubwoba rero ndamubaza ashambwira ko none se bagutoye sida yari impamvu kumva koko yajarira ari byo nzi iyo mpamvu yatumye ndamubaza iryo jambo yego aho nyene iyo usanga gwaye sida icyamene rero kwimba naho kwigwa ndabite wateza gushira kwipimisha naho mu gihe usanze uyigwaye urashobora kuba wari kwiyakira fendo à la fin ariko usanze utayigwaye wayigwaye wari kugumana nawe kugumana novuga yego kubera ko bitabaye tufate ko byabaye tuvugisha ukuri icambere urazi yuko abantu baje hari ahantu bavuga yuko bakora ibintu bitari byo nivyo bavuga nubwo atari bose benshi baritwara neza mugara avuga ngo baje hari mu bihugu by'abarabu bitwara nabi rero byakungura kwakira bari kuvuga ati nimba yabikoreye ari niyo yayikuye byakungura kwakira nabwo ati none gashagiye kudokorana ko je nta mutinye kudokorana nibiki rero urakwakira muri urakwakira warisika no kumuheba oya agwaye kumuheba oya kuko abagenzi nabwiye nubwo numufata karabikora sinamuheba abaki ariko arabikora abo wabibwiye bande abagenzi benshi barabizi benshi sinamuheba mugasi namutumye kubikora ko ni wo muheba sinamuheba impamvu utomuheba ni iyi ko nicyo cyana bibiliya cambere isigura neza ati umugore umufatiye muri icyo kintu urarekuriwe uwo munsi nyine ko birarabiheze impamvu ntamuheba bwa mbere nuko ntihavuga yuko utegeza kumuheba bavuga ko urarekuriwe yego rero ibyo ndekora byose ndabikora icya kabiri je ndatinya koresha gose kandi ndatinya koresha ngira ngo niyo mpamvu navyaye nevye narongoye nevye ndatinya sinashaka gusubira koresha vraiment ndabishaka kugumana umuntu shaka kugumana umwe ni kuvuga icyo ukora ugipasienta ukongera ukagihanura kikaraba kukihava hako usubira kuresha ego ariko kandi bavuga ati ntitumutumye nkuko wavuye ntumutumye kubikora cyangwa ntitumushigikiye ngo abikore ariko ntawe utokosa harawoza n'ugira kabira kabikora kamwirukana wogarukira he woroha urumva ko wasanga waratembeye warakimaze wewe nasanje ariko wize dushure twishi dushaka rero dusigurire neza iyi ngwara kwanza imbere ko dusigurira wari umaze gutakaza abana bangahe donc inda zakorotse namaze gutakara inda imwe yari imaze gukoroka mu buryo budasiguritse kuko yarayitwaye umwana akomeye mu nyuma umwana ngo ndayakorotse umuryango bose avuga ati no ibi ni biki kubera ikindi korotse sisite yuko yagiye mu bihugu yajya ahantu bahavuga ko utariko sinzi impamvu vraiment bavuga ko utariko indi korotse umengo nibi bitumye hari bavaye gusanga bavyabagwa ibintu byo mu nda ani bavuye yuko zubona barasambuye ingo abandi bavaye gusabona batwaye inda zirakoragurika rero gacuvuga ati hajya ahantu hari umuvumo hari ibiki mugabo si bose kandi hari bavaye kubagoma bameze neza rero iyi ngwara sina ntiyari yoroshe gutahura bamwe kibazo ko ati mbega hari kwatse umwana umwe yamaze kubura umwana umwe yaragiye byari babaje vraiment yabaje gose kuko intumbero bwa mbere kiracika byavyizigiro byo kunka benshi iyo n'imyaka simike yandi simiki ego urageye ndiko ndagenda ngo ni haburi ngaho haburi ibiri nimba ntiyenze guharura neza wihenze nimba 40 haburi ibiri mu myaka 10 byara nka 5 basi
turaza kubimenya ko bishoboka navyone ariko ingwara mu kubaca intege kwanyu nuko baberetse yuko bisaba muri make muhagarike kuvyara nawe ati genda utumufyatura hanze unzanire gendere kuko yarazi intumbero yiwe niyiwawe ariko uyu mwana aje kuboneka gute ubwa mbere mpere kwanza kwiceke ubwa mbere yambwiye iryo jambo ntivyoroshe narafashe akanya katari gato satani burya arabaho abavuga ngo ntabaho sivyo arabaho era yimbwiye mba uyu munsi namuhanura gato yaje nzo mwana wenyene muga ngiye haje nyene uri ndani abikubwira bamubwira ati oya ntavyo nzoguma nawe gusa ariko ugeze ku ruhande uri wenyene bigaca bigenda gute nkimba ati uko biri kose nasumye Google ndabona yuko iyi ngwara ikiste endometrique arakabure kaje munsi gitereko kandi consequence yayo nyambe ya mbere gasha gutuma umugore aba atatavyara gakrea rero kutaba fertile nane gashanze umwana umwe kwere bamahaza esprit satanique nanye kati burya yo nako mugendera ya mudemo yo kuvyarira kana ari libre azi nta muntu abagenzi hotura nka tutura MC urashoge na hano kugira concert karyoha kanka abagenzi batatu bane batanu 110 muganira nk'abatatu kujyanye na mu proposa yo nyemerera kandi bitangoye umva nyene kumenga nyene no hava ngira byaranje mu mwanya mutari muto mugabo aveke gusenga Imana biragenda naramutwa madama ahantu turaganira navuga ati no kuri tekana nedeza muri jewe nazividuye ndaduga ku gatumba iyo nyene iyo avuka ndakoranya amabukwe n'abandi bavyeyi biwe nabwira ivyabaye amavuga ati none se mufashe inyuma nyabaki cyane twatinye gusenga kumbure tugicizere yuko bizogenda neza gusumba basi rero tufatinye gusenga remasa byaragenze byarakunze mu nyuma yego umwana rero kugira aboneke twamaze kuronka inyishu yuko ntagiye kuronka kuvyara day agiye gukonsoma amahera menshi buri kwezi kandi mu kiringo c'amezi 6 bisigura ko mane kugwa mu miliyoni zirenga 5 n'ibihumbi amajana menshi yari amahera menshi uri kuraya konsoma ku ngwara canke kuki uzi yuko utazonaronka n'umwana umwana agiye kuboneka gute ubwa mbere ndababwire yuko twatsi imiti yo ngaho mu bitaro ko tumese yuko ituma umugore ashobora gukira mugabo kuvyara bitabaho tumbaye ko ari ikindi kigo muri Rohero kigurisha imiti iva muri Malaysia c'est vrai qu'il ari zimvye c'est plus de 500,000 par kilo ikiri mwimwe aprotein ngahonye twarayigura ngahonye yaranyoye igihe hamaranywa rero imiti itekanijwe yaranga gukira yanse gukira taravugira muganga ati no kwidakize rero antukabira ntibihwanye n'ivyo twabandi bose bavuye ku ya kabiri bace bakira mugabo ne biranka maze kwanka rero tuyagurira gusenga mu byo gusenga tujya mu byo gusenga ndibuka ko hageze igihe ngo nasenga hanyuma ukwizera kurahungabuka none agenda kwa Simon ujya wa Shalom ego hajya mu Caramo kuri mu Forest ngiyeyo ndamusaba audience kugira mugenzi twahoranye kera muri ministère ya Reveil n'abajya ba Christian n'abandi benshi hanyuma ndamubwira ati agenda keneye audience yawe ndamugenge bimeze yarambwira ati nuko ndagusengera ndakuzi nk'umukozi w'Imana genda wewe wenyene ibi bintu uvyanke amaje kwanza kwa icambere iyi kiste endometrique umva ituma ugashaka kudashaka kuvyara yakuriye amahe gushaka studio yawe machine zose zigurisha umva iyi ndwara yavuye ku Mana canke yavuye ku Shatani naravye umugore turaba n'umugore oya nyishura iyi ndwara yavuye ku Mana canke yavuye ku Shatani inyishira abo bati nkabona uvuga ati yavuye ku Mana umenga Imana yigize mutse Imana gushakira inabi yego agati yavuye ku Shatani naho nyene umenga nzwa nigayishije mwe bati no yavuye kwa Shatani kuko niwe sekibi ati none se ikibazo ca kabiri kuva ryari wemera amakuru ya Shatani akaganza mu rugo rwawe aterega muganga yavuze ivyo yarabibonye
mugabo si amakuru y'ijuru genda rero uvyankerera ko benshi ntagira uvyanke nashengera mu yeto restaurant umunsi wa mardi comme prière jeune turasenga vraiment ndashimye abantu benshi badufashije gusenga bamabokwe pasteur Fiston n'abandi bagenzi tagati byari mande mfise umunya gusenga kandi nkene mu bebe nta bya blague nkene mu bebe uko nyene mu kirundi vraiment basi tuja kore masengesho abagenzi atandukanye bakoze b'Imana naho ntabibwiye ujyana nako ugiye umenga barigitse ko ya kibazo yego surtout ibi vy'imiti ngene consommation basi tuja kore turasenga ico novuga sinovuga ngo amasengesho ni yanakagishu cyo bose no kugusa Imana gusa yishuye amasengesho nta kindi novuga sinzi ko amasengesho mabukwe ari gwanje ari ya pasteur Fiston ari ya madame amasengesho tu amasengesho gusa Imana iravyishura hama birakunda bikunda re mu buhe buryo rero twakangutse haheze iminsi tubona madame ntakibona ibihe ndavuga ati areka kabore kabaye kanini ya karazibiye n'ahantu haca ya mwavu unyumugabo ndufata mutima aje gupima asanga ari bungenze mugabo kiste iracarimo arasobwa kabiri asanga kiste yavuyeyo mugo umwana kandi ameze neza amashimwe atangurira ngaho usirika amashengero ngena shinga intaya mvuga ati burya vuba intaya iri kuziko kandi ni manina vunya byara umwana nzohiga ndimwe umuntu ashaka kubifashamo intayi bashikire mumva icimana yakoze mumva icimana yagize kuko naciye henshi mu Kirundo imutambu ahi Bujumbura mu gisagara nsanzwe nkorera mba ndavuga henshi cyane ko Imana hamwe makino kibondo mbona umugore yibungenze noshinga intayi rero mbona birakoretse umwana aravutse nanze urusha navyo nyene sinayiho ndi nari hanze magama buko nyara sur terrain aramuvyaza yasoma vyaraneze umwana ambara muvyaye neza umwana baramubura umwana baramubura mu nda ngaha yego nyene wa kabiri uyu wa kabiri ageze kuri point yo kuvyara haheze hafi amasaha nka 5 ariko ayiteze kuvyara umwana barakabakaba biyabagira bahinga nyene bahawe n'Imana ubwo buhinga baramubura umwana niho je service bagatono ko tumubuze twa direct muri operation ni tukakumana tukano ko babaye inspiré n'Imana muri operation bageze mu chambre opératoire baramopera umwana ava yakomeye nyina ava yakomeye ibisazi by'umunezero birabaho amarira narayabuze mabukora zaramubwiye aterega umwana baramuzanye amarira amaso akaza ntakoroke hasi gutwenga ukamenga ndagigimiza kuvuga bikanga kwandika message telefone kajugumye ndayibika vraiment ndaguma hamwe ndakotagara ndajowe ndugumba iruzu ishati yose ndajowe umwana ndaza nabora basa umwana ameze neza cyane my Jesus yo ameze neza ati nyina wari hehe ati nyina ntabamurekura après excitant nyina ndasohoka nsanga nawe nyina ameze neza ati my Jesus umunezero atunyuze umunezero rero umutima uruzura umunezero numva ndaryohewe maboko mbabarire vraiment nagwa ndamwegera cyane ndamubaza yavye gutinya maboko yacibihera anga ndamwegera mubaza madame meze gute okay nyene ndire kuro kuno nyene kurenze kuntu mugabo kandi maboko nani umuntu w'Imana yeratabara ko umunezero tumanda ntagira marimite menshi ego rimwe kuyifata navyo sivyo umwana aciyaza ari nakazungu kabebe gatisa n'izina yiswe rirateye nubwo cyo zina babantu abafana banje rero riragoye naje ndacagiye gusa je ngiye kugiga neza okay birabaye igitangaza kirabaye akandi kantu rega cyangwa kurikira yangwara n'ubu ntayikiriye ijya ngwara ntayikiriye kuva mu kwezi kwa ndagizwe Dezimetrime barahize kiste barayibura umuganga waho ni nyine wa mbere yarayikurikiranya arabura ati kiste ntayikiriyo umudamu ameze neza cyane ni kimwe bituma numva munezerwa cyane uvuga ati imiti yari kunwa ikintu bamubwira ko adashobora kumavyara mbe ubikizere cyaba banacumikiriho ikizere ntawo kireka nubwo ku maso abantu toujours ntibigikunda kubera yavyaye par césarienne ya kabiri
ya mbere avyaye neza mugiye kabiri avyaye par césarienne bisaba no kumureka kumuha umwanya munini umwanya munini okay umwanya munini byo bitegerezwa umwanya munini ukamureka aruhuke none vyane mugabo tuko muvyeyi nivyo urabizi nyene kubera nawe ashaka abana benshi azoca umuhera shabab byose ni gukoroka nakaraba toujours amagara y'umuntu akaba imbere rero utararonka ntashobora kuruta ufise yego cococo gusa tuzige miracle yindi isumbi ya mbere kugira ngo tubyare benshi gishoboka nuko Imana dukora gashasha akavyara nk'abantu 8 carimwe ndanyene witi kandi yavuze indwo uvuze 8 carimwe pumba zabita ubushuri mbega canke inyamunani ubushuri ni babi ni batatu bane kuduga president heruka yabise ingundu ingundu kweri ikintu ibintu biri hamwe ari ingundu rero nibaza yuko tuje n'ingundu kuko yabikunde pasteur Eugene yavuze ngo muzovyara ubushuri muvyara ingundu akatwatura kamajambo ku munsi mariage rero ijambo rya pasteur wanje Eugene ndagiteze vuba ko rishoboka kandi ndazi ko izokamara umubiri vraiment niteze ingundu vraiment undi muvyaye umwe ntibigikunda urazi ko ari incuro umuntu bamuopera zitarenza ni zingahe magana 3 na 4 gatanu mbaga ni ryambe bane baracashoboka banacashoboka none si vyiza ko ucushikana gatanu oya si vyiza no wacu ntasazi hakiri kare umuntu afite imyaka 19 acasazi hakiri kare hajya gusa vya ingundu ziba vyiza ni wasenga Imana ndaze ko rusenga usengera ingundu sawa Imana yumva amasengesho yacu sasa muvyeyi ushaka abana benshi sivyo banzu ngabiraka kugira benshi babone biragoye kandi Imana itwigisha gutanga kiya nyene dukunda kurusha icyo tudakunda nzamukorera nzaza kumutora niyakunda akwije imyaka inga ega ibintu bitakara bazaba bavyumva ba yaguze umusore umusore ufise umukobwa mugumane umwana wanyu mugumane sishaka umwana wanje bazo umushuga mami wo mwana wanyu okay Imana irakoze ibitangaza nabahe bantu wibuka mu maso yawe cyangwa mu vyumviro bakwibutsa amashimwe ufise uyu munsi ni Imana yarakoze ibitangaza cyane abantu bise banyibutsa amashimwe bise no munsi ni benshi cyane abambaye hafi mu bihe narimo bitoroshe by'uburibwe hari abantereye uburyo kugira ngo bikunde barabe yuko ubwo buribwe bwoza burapunguka n'abasengeye cyane cyane n'abankomeje cyane mu kwizera n'abandi intege gusa bose ndabashimira baranyibutsa nyene ayo mashimwe n'abandugirije ukwizera ego aho ndavyibuka nkajya uraja muri muhemu ukaja mu ndimi ukavuga indimi cyane gerageza turaba azivyo bigirisha nenda kubaza ubu twicaranye rero ushobora kuja mu ndimi ego birashoboka gira turaba oya nangire ndawe bari game na gusa indimi kuvuga mu ndimi umba ni kuvuga nyene si kuvugishwa kidashoboka ni kuvugishwa kuvugisha ukumva ko hari umuntu akuvugisha nija mu ndimi twumva oya wantumye nyene untume ya nawe reka rero imbere yuko mvugana na mabukwe wawe niwe wawe kiyaca banka mama tubisanzwe we ni mabukwe urazi ko umuntu wa mbere atinyitse ku isi naravyo ni analyse yanje ariko byoshoboka ko nawe womfasha nasanze ari mabukwe w'umuntu nivyo mabukwe umuntu aratinyitse vraiment nubwo buri umubandi gute ugeze mama ko mbere ya mabukwe uritora gututuntu tutabaho gatangura kwigoroza impuzu agiye unako byariye umudemu narazi utije cyangwa arabavye mugabo
mba kubera yuko baca babana umukazi aca abana ari nabo bukwe umugabo barashikira bakamenyera bakamenyerana mugo umunyina n'umukobwa bari kure wamana ya bwa bwoba ca gitinyiro ciwe urakigumana mu byo mutinya ko yo mubaga ico kintu sinzi pe impamvu sinzi ko bo twaka umukobwa avuga ati kumana ntuzozane ngaha ico kintu nico kurondera kweri sinzi impamvu nje tusanga nyene tinyise nyene tu nera nkuterura kana nubwo katakakyamye kugira ngo ubuhinga ntabwo ufise cyane ariko nivyo ufise kamwa kandi kaje vuba ntabyo uzi reka ndagufashe yo mana yanje abagabo biki gihe allo nanje hari akantu wonyubahira okay sengera rero umwana utibagiye no gushima cyane cyane ku bitangaza Imana dukoreye kuko ayo mashimwe turayakeneye kandi baza sindabikwigisha nta nivyo nzigiye gusenga cyane no kusinobesha je sinzi gusenga cyane ariko je Imana inkingira kenshi kwera ko ari amajambo natura ndatahura kwatura kurusha gusenga gusaba kwatura ndavyitwararika cyane je niyo ndi ku moto yanje kenshi nibaza ko maze kugira isanganya rimwe ariko mu myaka 2 ndayimaranye ibura ndibaza ko Imana yankingira kenshi rero dukora umuti kugira umwana amagara abandanye kuba meza ibintu bigende fresh merci gadusenge data mana nziza mana uhambaye mana nyene ubutunzi bwose mana utunze ibitubereye byose mu biganza byawe izina rya Yesu Kristo ndihabwa icubahiro ndagushimiye kubwino mpano ndasanzwe ijambo ryaravuga neza ngo ubutunzi bwawe mana utanga nta mabaro uvangamwo kubw'ivyo niho havuye nano zina mwami twisono mwana rechitum risigura ubutunzi kuko umugisha wawe ngo uratungisha kandi nta stress uvangamwo ubona ubutunzi buvuye mu mugisha ukomoka kuri wewe ntivyari byoroshe mana cagihe vyari bikomeye byarandura umutima ariko aho bigoye mana warahabaye izina rya Yesu Kristo ndirihabwa icubahiro mama kino kibondo akorana amagara meza cyane aratera imbere gose asubwenge bwinshi cyane yiyumvira neza atambuka neza umukunda wese arakundwa nawe umwitaho yitaweho cyane nawe mwami umvuga ko neza umuvuga ko neza uwo mwanka aranskurunuka na wewe mu izina rya Yesu Kristo wavuze ngo umugororotsi wawe ameze nk'imbonesho ryawe uko umukoze abakoze mu jisho ryawe kubw'ivyo mwami turaremye cyane haleluya baravuze kandi ngo icumu ry'ubugabe ry'umwansi ntizoshingwa na rimwe umugabane w'abagororotsi uyu mwana umwe mu bagororotsi umugabane w'abagororotsi nta cumu ry'umurozi nta cumu ry'umukinzi nta cumu ry'amadayimoni nta cumu ry'ijini rizoshingwa mu buzima bw'iwiwe ingwara ziri kure yiwe cyane amastress ari kure yiwe cyane aratera imbere gose impande zose zimukikije ndagushimiye mwami amaraso yawe Kristo aramufutse ahajyamye hari ubushobozi bwawe aho yicara ubushobozi bwawe kwishura distenga cyane mu izina rya Yesu Kristo ayo ntizoyiga ahubwo ntashitsemo azogishikamwe ubihererwe icubahiro ndagushimiye ko ibyo bikoze ukomeze umuvyeyi yamwibongenza amezi 9 bitoroshe naca kigwara gushaka kiviriye munda gushika no munsi umukomeze umuntu wese tubaye hafi umuhezagize amafinance mu izina rya Yesu Kristo amena mwana ayatize uzoyiga mu izina rya Yesu bavuga rero umustar umumama w'umustar nta tuntu two kurya turi muvyeyi ni sawa Ego umeze neza
turashima. witwa bande? Ku mazina nitwa abavyeyi banyise nitwa Imana Amarira. Ufise umwana umwe ari wowe ujya muzi agira kabiri? Yego. Wiyumva gute kano kanya ku Buronse kijya kibondo umwuzukuru wagira kabiri? Hama kuba narose umwuzukuru agira kabiri numva bindenze, iyo Mana irandenze. Nkaniyumvira ivyo Imana ikora, sinumva iyo nobihera n'ingene vyari bigoye kugira aboneke. Nukuri numva umenga sinzi ingene noshima Imana, gusa n'ubwiremereye numva naho twohura umenga noyiheka. Uheka Imana kandi remereye cyane, wogerageza ntaco. Nogerageza. Iyi minsi ine mumaze ngaha n'utuye tugorane twaba twarahabaye mbega ariko twahavuye mbe n'igiki cyatumye tugorane tuhava? Hama iminsi ine tumaze ngaha mu bitaro. Mbere kuva mushika gushika umunsi umwana no munsi umwana ari kwisi. Hama kuva tugishika ngaha mu bitaro nyene vyarashishe. Nsanga nyene naze ntevye gatoyi, nsanga bamwinzize hari indani muri maternity. Hamashice nyene ndagerageza ukuntu no musohora tuvugane. Kweri nsanga ibimenyetso vyo kwibaruka arabifise. Nyene ndavuga ati Mana ugira ico ukoze. Rero nyene mu mwanya bambwira ati bariko barapima biriko biraduga agira yibaruke neza. Mugabo mu nyuma haheze nk'iminota nk'itanu mbona abanzaniye igipapuro ngo genda nguzane ibikoresho hariya. Ndabaza ati bigenze gute? Ngo kare ngo yari yaduze, igipimo cyari cyaduze kugera kuri 4. Ure ngo vyamanushe vyasubiye kuri 1. Ngo umwana baramubuze mu nda, ngo aho yari ko araca ngo ntibamubona. Nyene haragera igihe nyene ndiyakira kuko nari kwijambo. Ndavuga ati Mana wibuke vya bindi abari we wikorera. Nyene ndagenda bashavuga ati bagira bagende kugirane Kumopera. Nyene ndabona umwana arasohoka, nyene bamwambishe ibihuzi nyene babatwara hariya kubopera. Umuntu ariko ararira cyane. Ndamubwira ati aho uri kurarizwa niki? Ti humura haracariho ivyizigiro. Niko namubwiye ati humura turacafise ivyizigiro. Aragenda nyene baramutwara, ariko inyuma yaho nabona abagiye mu nyuma bacha bababwira ngo zana impuzu. Sigura ko umwana akomeye. Natwe tukarindira nkabona ntibambwiye. Nkagira nyene ingufu zo kugira ngo shikeyo bidakunda. Nkagenda ku muryango nyene ngavuga ati Mana wibuke ijambo wavuganye nanje. Aha nyene ngasenga nyene kurujya mu muryango nyene bacha binzira hariya muri blog. Ngasenga nyene baganga bakamwe ngo subira hariya nyene urumva ngati vyizigiro. Mu nyuma rero niho bacha baza ngo duhe impuzu. Numva umutima uragarusha ndiko ndarema tandatora impuzu nja ndaba mugana aho nyene nivyorose hacaca umwana ataraza. Mugabo nkabaza none umwana arihe, bakambwira ngo umwana ni wa nyina ngo umuronderera iki. Avuga none ko batamumpa abandi baguma baba. Mu nyuma rero nza mbona umwana bamutuzaniye mbona umwana mwiza akomeye nyene w'ibiro. Basha ndavuga n'umuzungu. Ndavuga ati Mana nuhabwe icyubahiro. Hama nca ndahamagara umukwe wanje ndamubwira ati umwana burya baramuzanye. Dutangura kwishima. Arambaza ati mama wiwe nawe ari hehe? Nta urashika. Turarindira. Hama mu nyuma nyene byaratevye nyene mama we aratebayo gato. Turiyumvira ikintu duha umwana nyene turahangayika. Ndavuga ati aho twarinze tubona umugisha ati kwa Yesu birashuzwe, reka mbwire umukwe agura amata tumuha umwana. Ashacaranya agasa gusa ngira yari yaripanze. Tuje turagura amata turagaha kana kabakaranwa. Mu nyuma mama we nzamona baramuzanye. Basha bamuzana basha nawe nyene mbona ameze neza. Hama nca ndavuga ati wa Mana bukuriye amashimwe. Mu mutima numva nuzuye amashimwe, kumva ingene noha
imana amazina nyene nkabura kuko atavyizigiro nari mfise yuko hazosubira kuboneka uwundi mwana gusa nabayeho niheba nyene nkavuga ati none avyara umwana umwe nanze mvyara uwundi umwe ibi bintu bizoherera he muzoba muri baki munyakamwe nyene ngumaho niheba nyene mugabo nakomeza gusenga nibuka igihe kimwe nsuba inyuma gatoyi umukwe yaraduze ndahantu nyene ku kazi arambwira ati muvyeyi saa kumi duhurire muhira umutima ngo kwakwa ndavuga ati basha aduze muhira kugira nte kumenga ni ibintu nyene birimo inguvu ngo unyaruke duhurireho ndabakeneye nyene ndavuga ati jewe kwerereka nshura akazi ningoga ntahe muhira shishe muhira ndamusangaho muhira nyene n'abandi nyene ba bofre banje n'ababanyi arambwira ati je nanze kubabwira ati nze kumwopeza bamuvure nyene arambaza ati wowe uvyumva gute ndavuga ati jewe ntagenda kubagwa ategerezwa kwibaruka kuko imana nsenga sibayari sidagoni tategerezwa gukira atakintu na kimwe dukoresheje ati imana iracari ku ngoma ndamuvugira uko nyene aravuga ngo sawa ngo ko mwase kuza kumubagiza umugabo nanze mbaho mbona umenga yataye iki ivyizigiro kubera yavuga ati je nta mahirwe mfise yo kuzosubira kuronka undi mwana nanze nkibuka nsubira inyuma gatoyi imana yari yarambwiye ati abo utarose uzobaronkera kuri urya mugabo nca numva umenga nta wundi mwana azoronka nca ndonka umwanya mwiza wo gufata imana nanze ndasenga cyane ndasenga bashafata imana kanye naho nabandi mu barabara nta kindi kibazo nagira navuga ati imana nyiyereka kumwe wanyiyereka hariya kumwe wiyereka nanaka numva nkadondagura nkabibamwe nukuri imana yagivugana nanje cyane nibuka ndahantu ndumva ijwi rimbwira ngo ndaguhanaguye amarira ndavuga ati izi ni indoto nibiki ndaguhanaguye amarira ati mu kwezi kw'icenda nzoba nakwereka ikimenyetso numva uko nyene mu matwi urya niho na telefona urya mwana wanje ndavuga ati hewe humura mu kw'icenda turacakira igitangaza tize numva imana ibinyemeza yaritwengera nyene ngira yabifata mineneko hama mugana guma nisuza ati imana nimba re wavugiye mu matwi wanje nkakumva nizwe mu kw'icenda ndakeneye kukubona mbone kuri imana nyene uri imana niho rero mu nyuma naza numva arantelefone mu kw'icenda nyene mu ntango narahantu nyene ku kazi mpaye ndagira amazi yari yakamye ndi kubombo kuvoma ndani mu rupangu nyene ndi kuvoma yo mu robine cyana ashamwe ngo burya mama ngo mvuye kwa muganga ngo vyakunze ya ndobo babonye iri ku mutwe ndayita hasi ndakoma induru mu rupangu ndavuga ati yo mana habwe icyubahiro ndazi kudatetereza uri mana yishura hageze hama ico gihe rero cankumiza ngaho nsenga imana nyene numva ambwira ati bimeze ukunda babaranda kwaye numvise amerewe na gatoyi honyene nashambuga ati imana wibuke mwavugana nawe wibutse imana nashaka uravugana n'imana cyane imana bashaje turavugana haya abantu badatahura ingene umuntu avugana n'imana biba bimeze gute bimeze gute muvugana gute je imana turavugana gute rero nashobora kunyiyereka mu nzozi mpaye ndyamye kanyiyereka canke nicaye nkuko nkumva ijwi ry'imana ati uku nuku iba yambaye impuzu ikanzu ipantaro wowe kuyibona wowe umaze kugira amahirwe yo kuyibona imana ni imwe none wowe uyibona gute kandi ntayambaye amapantaro ibiri okay nizera ko twese ko tubona imana uyibona mu gikorwa mu nyishu hari abantu bashobora kuma ducishijemo ako kantu hariho umuntu ashobora kuba navyumvira adashobora gutahura ingene imana iboneka imana ni yatumye je mfatiye mikro uno munsi kuko sinari mu myaka y'inyuma sinigeze kuba ndavyibaza ariko narabibonye rimwe mu ndoto mu nyuma ndabona ko bishoboka kubera yamananye imana rero umuntu ayibona mu gikorwa kandi nyezina surtout mu bitangaza imana ikora bya bintu nyene bitaba bishoboka ku bandi ubonye byanseri mugacibona umengo ntibikunda ubutakaje ukwize imana rero nk'abantu batizera mu vyenda gushimire cyane dushimira n'imana twese hamwe yakoze iki gitangaza nici wacu twese kuko urya mwana hari ahazofasha umwana wanje
hari aho nzomutuma amazi amuzanira amazi akayazana nibaza ko rero nivyo kwishimira twese Imana ibahezagire ibaho umuryango muremure uko no mwese murawunyotewe Imana yanje gusa nimuronderera hatariho vyoshi kukaje kwiyumvira nko guca mu nzira ya shetani kugira ngo uronke abana benshi oya shetani yotanga abana nayo batanga gute ntabitanga arakagira ibiharage nta bana yotanga so tubashimire cyane turishimye kuba mutuganirije hama Jenny wenda zigutanze Jenny twandi uzonshorera ndacyabafise abakobwa babi nayo kuhinduye intumbero yavuze mu mwana mbe musaza wuke wowe wabyaye umwe abandi babiri bavuye abo bandi cyangwa wabyaye mu ibatisimu abo bandi babiri uzugifise abo bandi babiri harageze igihe nyene bige navuze byo gusenga Imana narabayeho maze kwibara ukurya biraca birateba nyene bimera nk'ibihagaze imyaka n'imyaka irahera hari igihe rero umuntu usanga ariko arahindura isengesho ariko arasenga naye mfise isezerano Imana imbwira ati nzoguha uwundi mwana mugambo na biratevye ndavuga ati Imana ese wofu umunyereka ahantu bataye uruyoya nkarutora uwo bukozi ico gihe ntivyatevye mpaye ndirenganira nibonera uruyoya nyene ruteke mwishashe ni umufise nca ndamwitorera uyu munsi afise imyaka ingaha 16 wamutoye ari uruyoya uruyoya rukivuka shisa hano uzi mama we na papa we oya ntabonzi ico rero n'ikindi kiganiro ico n'ikindi kiganiro turi batatu vuba nzoza vuba sinzi umunsi nisa ariko nzoza nanje sindabisenga ariko ndazi ko duhuye n'uwo muntu nanje no mutora kweri kandi nona biryoherwa ko sinifuza umuntu yo mutango ndamutore gusa bishitse nojyo anguye mu maboko vraiment noryohego gusa sinifuza uwo muta mwizina rya Yesu ribabate ndabashimiye cyane muvye ko vuba je tuzokorana ico kiganiro mbwire neza ingene watoye umuntu sha uzombwira n'amahera yose maze kumushirako Imana iguhezagiye yitwa ndo mwana Mugisha Jessica Imana 16 turangana kweri ndabashimire cyane murakoze merci beaucoup STV tubandanya tubashimira cyane mwebwe mwese mwadukurikiranye turazi ko muri abantu bacu natwe turabantu banyu turabizi ariko kandi tubasaba ko igihe cyose je nkoze ikiganiro nama nababwiye mfise inombero nuko ikiganiro canje kivamo icigwa mbe cakwigishije iki wewe cyagufashije mu buhe buryo muri make ikiganiro cyacu cy'uyu munsi kiratwereka yuko kuri ku isi tukiye kubaha Imana no kuyizera cyane ko ariyo ishobora buri kimwe cyose kidashobora umwana w'umuntu ariko nkabandanya ndabibuse yuko Imana buriya ica no mu maboko y'abantu niyo yaduhaye abaganga itanga ubumenyi bwinshi bushobora gukiza amagara y'umuntu niwe wabona ufashijwe n'umuntu uremenya ko wafashijwe n'Imana murahezagiwe cyane twatashira STV, every story matters.